bakunze Pam Channel TV kaze kandi nko nako ndababwira uno munsi n'undi munsi aho nagendeye umuntu adasanzwe asanzwe yigisha kubijanye no gutunga amafaranga. Twarize amashure batwigisha gukora akazi baduha ubumenyi ariko ntibigeze batwigisha gutunga amafaranga n'ingene twoyagumana mu buzima bwacu. Nico gituma uno munsi twagendeye abantu basanzwe babikora mu kwigisha abantu kwitunganiriza ingene bakoresha amafaranga yabo. Nabo sabandi ni Kingdom Investors Pesa Yetu, aho twagendeye umwe mu bayobozi cyangwa umwe mu bashinze ishyirahamwe Kingdom Investors Pesa Yetu, akaba nayoboye ishyirahamwe You Invest. Ishyirahamwe byose uko ari bibiri bisanzwe bikora mu bijyanye no gutunganya amafaranga no gukoresha amafaranga. Bakaba banigisha abantu ingene bashobora gukoresha amafaranga buri munsi kugira ayo mafaranga yabo aheze ababera ikimazi mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kaze bakunze Pam Channel TV. Reka ndamuhikaze Ezekiel Hatungimana. Murakoze cyane. Murakoze namwe kuba mwaduhaye kano karyo kuyaga namwe mukatubwira ibijyanye n'amafaranga kuko nivyo musanzwe mukora mu bivuza imyaka myinshi. Mbe kubatazi uno munsi ishyirahamwe ryanyu You Invest canke Kingdom Investors wo basigurira gute? Icambere nuko yani approche yitwa Pesa Yetu. Niyo na keje fonde ya bientôt 8 ans. Alors gituma natanguje Pesa Yetu, je natanga gukora urdanza nkiri muto. J'ai la chance de gutanga business ninga deuxième primaire. Alors à 18 ans naciye ngira ibyumviro byinshi bimena umutwe gose nifuza amafaranga menshi. Marezima ndayabura. Alors j'ai approché les banques, les institutions financières, sanga mu byukuri sindi eligible. D'après kwaruko ntafise ico ngwatiriza. Turize souvent nta kuntu basimwo yampa hano ikintu ngwatiza nkakibaha. Marezima siko bikora. Alors chanimvira ko umunsi munzogira banke wanje. Une institution financière wanje, c'était à 18 ans. Alors baranciye intege. Alors j'ai appris yuko ntakene kugira institution financière iwanje jenyene. Mene shora kuja hamwe n'abandi bantu. Nahacambira abantu bose baza babishaka tugire une institution financière iwacu mu myaka 10. So maze imyaka rero 8 niko nabwira abantu ko tsogira institution financière iwacu. Nari nifuza abantu igihumbi ngitangura ubu ndamaze gushika ku bantu amajana 120. Iyo ni approche ya Pesa Yetu. Iyo approche ya Pesa Yetu igabwa n'ishyirahamwe ryitwa Kingdom Investors. Kuvuga la société ni Kingdom Investors Pesa Yetu, dont je suis cofondateur w'iyo société. Hama ni kuvuga ngo barasanzwe iyo approche barayemera barayigira gwabo. Aujourd'hui l'approche iri kurakoreshwa n'abantu barenga plus de 720. Kuki twita approche? Approche ni kuvuga ishobora gukoreshwa ya des églises bakoresha approche ya Pesa Yetu, ya des écoles abayitidia. Kuvuga ngo irakwira mu bantu bose kuba ni approche. Mais là bam c'est pas les associés ya institution ya Kingdom Investors Pesa Yetu no kwito ni fiti les associés ya institution financière wacu turota kuzokora d'ici 3 ans. 3 ans. Hama uratugiye Pesa Yetu yo approche ikora gute ifasha gute umunyagihugu? Urakoze cyane. Approche ya Pesa Yetu ifite des aspects. Aspect ya mbere ni épargne, aspect ya kabiri ni investissement. Ko murabizi kwigisha abantu épargne atayindi ntumbero office birarambira. Exemple sasanzwe ufashe 20 ukazishyira muri caisse aujourd'hui et demain ça va aller 20 000. Ce qui va dire c'est kagaciro waruzifise non. Il faudrait que épargne biza kuba accompagne nico yakoresha épargne pour faire quoi? Alors abakoresha Pesa Yetu baja kwiga kuziganya mugaba kaziganya bazi ko amafaranga yabo abwiza kuja mu bikorwa kugira ngo agenere les intérêts cyangwa dividendes. Merci beaucoup. Numva ko ari approche nziza cyane ariko uno munsi rero chaka ko tuyaga hanene kujana n'amafaranga ariko imbere yuko tubiyaga ko mbe n'umuntu wese ari kuri kuja muri ku benefice yo approche yanyu Pesa Yetu. Urakoze ndagona ni mwaso wabajije ni kuvuga société Kingdom Investors ikorana n'imigi ikoresha Pesa Yetu. Alors maze kuraba imyaka 8 nasanzwe ko turakorana cyane gose n'abantu bakoresha approche ya Pesa Yetu. Mais ababikene ni benshi. Cela na change hamwe n'abandi tugira You Invest kugira ifashe beaucoup plus abafise izo besoin. Alors le You Invest ikigira iki itanga les formations professionnelles, renforcement des capacités, tukagira des coaching, hama tugakorana n'ama startup companies, ama sociétés les petites et moyennes entreprises. Murazi ko aujourd'hui c'est simple, ugiye muri DBX API, entreprise iravuka muri 48 heures. Yes. Mais malheureusement cyane je sais pas hari haba abazo cha zipfa bukeye bwa.
ni kuvuga iriya deja ngaha muri circulation babaye des CEOs mu masaha 48 après bica biranga alors tukora nabo bantu batanguje ama entreprise yabo hari gusanga mu byukuri batanguje batari bavyumviriye swati bagiye dans une formation quelconque baca mvumenga botanguza so turabafasha mu bintu bitatu turabaha information kugira ngo babakire ku kintu co kaje comme j'avais une entreprise ya tourisme muri 2013 nakoze ikosa cyo tari école nari mfite information itari yavuga ngo tourisme régionnaire mais c'était pas vrai yari information ntazi no wayimpaye alors baranchiye amani muri Robert uno musara ama société avuka agapfa ko babuze information alors twenga tubaha information nziza iri verifiable bashaka gukorerako icya kabiri cyo tubaha information kugira urwaninge business yawe igire neza ukeneye license master mugabo urakeneye kwiga ico kintu gikenewe so rero twe turabafani bama formation informelle ni kuvuga so des formations professionnelles à court terme ziri taillées selon les besoins tuziba cya gatatu cyo dukora ama société akivuka canke byanse ko akura turaraba amahakine bafise matching the needs akatari gake rero bakenera staff tukana abanyeshuri abayitide baje ama university barazanga baka applying tukaba massage professionnel si vous avez commencé une société mugabo ka office y'udandaza mugabo amareze ntugire le pouvoir guhemba abakozi cyo tugaha abanyeshuri bariri ishuri barageninga nabo nyine baronka experience bakagukorera icaka bitu matching the needs ni kuvuga ni expertise tuko tura develop system ya mentorship on a des batama ngaha babasaje bakuze bafite experience kesa gose urambe baje bavye rero bicaye bavuga ngo abajene bobu nta kigenda bakundira igara bakunda inzoga ntibatorondera les jeunes aho turi tuvuga gute ngo baje bavye bari code ntibaduha mode pass alors twara develop kano kantu tugira mentorship aho tugoho mutama we naribonye afite imyaka mu retraite ngo yifuza kameme go travailler mutwe muri kurakora tukamuza n'umujene atanguye vous commencez l'entreprise ngana mushaka gushaka amafaranga guhema mu expert en comptabilité Miriam mutama cyo kina tennis icara ahantu abuzi wabibwira cyo tubahuza ningo cyo kubona n'abavuye hanze bakaza kudufasha ku develop mentorship icya gatatu rero no guhuza ubukene bw'amafaranga waratanga muri entreprise mugane kwirakura kwa amasabuni mugabo mareze murabuze mutaye hamwe twe ngaha muri university office icyo twita investing opportunities abantu batubaza ngo ndose amano yashira he wa mujene yitwa Fred par exemple akora amasabuni n'amavuta iri yabuze amafaranga hari ejibe ku ngene rya bank tumuhuze n'uwundi muntu agure les actions les parts c'est ça à marché des capitaux de valeur boursière umuntu afite cyumvira yake guhana umuntu afite amafaranga bagahura bien sûr il y a des documents zibigera turafite des juristes badufasha gutegura neza alors la question est bakora bazati mbega none ya pesa yetu ikoresha umuntu wari wese rero pesa yetu uko tuko turakora tuko tumobiliza les associés ba ya institution financière izoza muri 3 ans objectif rero yo gushikira abantu igihumbi ni kuvuga no munsi turashafite ibibanza desa 80 abifuza kuza kutuhanze barahawe ikaze turategura des formations sur l'éducation financière amaje dabiri mu kwezi kwigisha abantu turamaze kwigisha abantu kuri 2000 Bujumbura Gitega Ngozi no mu Ruyigi turamaze kwigisha abantu education financière barenga 2000 abantu baca baza kuduhanze inkuru nziza niyo korera abantu twabigisha tuko twarondera ko baba les associés apana les clients alors nahi banye bazoza mu nyuma make your choice ushaka kuba mu associé aujourd'hui cyangwa kazo mu client later kuvuga ni twakweza abantu igihumbi twuga imiryango abazokurikira bose bazokwitwa abakiriya mais aujourd'hui nous recrutons nous formons des futurs associés umugeza kuri 720 kuri 220 merci beaucoup ndumva ko ari umugambi mwiza cyane reka rero tuje mu cyatumye turondera ubu turumva ko réellement tutadodo yatariho turumva ko ari honyine dukeneye kumenya ubu les connaissances dukeneye cyangwa les informations dukeneye ari hano twozikura urabona twebwe twarakuze turageraho twiga turajya mu mashuri baratwigisha turagira ubumenyi ariko hari ikintu kimwe tumaze kurangiza za kaminuza za secondaire tugeze mu buzima nyabwo dusanga tutaronse ukumenya ibijyanye n'amafaranga mwebwe murabikoreramo mbe iyo tuvuye ku ntebe y'ishuri umunyeshure umuntu wari wese amaze gutangura kurondera ubuzima ikibazo cya mbere agira no gutunga amafaranga kuronka amafaranga arashobora kuba kuyaronka ariko kuyagumana bikamugora ubu iyo etape ya mbere yo guhura n'amafaranga uyisigura gute bifirahe
urakoze cyane. Ikibazo nkunda kwibaza kuri iki twiga kuri iki wiga bijya wize kuri iki wiga kuri no munsi. Turabe neza rero igihe twifuza kwiga kuko tuyambusha ahantu turankubuzi. Ni kuvuga turi limite. Ni kuvuga mwigisha zoshinga uvu cyane akwigisha ni wandike ikete gusaba akazi. Mugabo si c'est l'inverse. Twingira kozoga créer peut-être qu'il y aurait un cours itwigisha ingene tugira aho kritema. Iyo nkamenya ko umusunzi wari CEO ujya mana atari kwandikisha kwandika ikete gusaba akazi iyo wandigisha ingene nzoro krita abantu uri tonhereye. Alors education formelle mu bundi wacu ni nziza gose iraryoshe kuko ntituri bijuju turiyumvira turaciye ubwenge uko. Mugabo education financière abuze ikibanza kubera ko ngira twiga twaze ko tuzoyaronka ntibatwigisha koresha amafaranga. Uno munsi ngo baneze hani nyinshi turiho ubuzima buri bubisha ukuntu kubera twarabuze bwa bumenyi oroke niho tumara umwanya munini. Umara umwanya munini urondera amafaranga gusuma umwanya uzomara ukoresha ibyo wiza ahantu. Alors mugabo mu kuyarondera abaganga baravura n'abandi urombe ikibazo cyari ko ntavyigishijwe yatunga gute haca bakajagari rero. Uno munsi ya des prophètes abandi bakoze imana benshi kandi abuba mugabo hari ibintu bakora kwa bitakenewe ukeneye gusengera umuntu ngo nyatsi nta nyatsi baho umuntu atazi cyo amafaranga arayatora nyine agahera kandi abaza aho yagiye. Jero ico nita education financière. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est éduqué financièrement? Uwo muntu ashobora kuba afite ama PhD amaster twafite muri Présentateur twaje kuvyiga suko batari bacibwenge barafite impapuro nyinshi zishoboka mugabo education financière ntayibize mu ishuri. Alors tuje ngango badusengere badukura kimikoshi abajeje kurusha kamavuta ntavyo nyatsera. Le problème ni uko abantu bazi kujera butunzi bwabo. Alors ntibakane gusengera bakane kuza kwigisha ingene bakoresha amafaranga yabo. Je mvuga ko umuntu ari éduqué financièrement igihe uwo muntu ametwiza ses sources de revenus. Amafaranga wowe ufise uyakura he? N'umunsi wabaza umuntu ati none amafaranga ufise yaronka gute? Je mbona Imana ihezagira. Wow, I love that. Ubona Imana ihezagira gute? Uwo n'umuntu afise revenus de 100,000. Mais kwa afisa sambara hamwe centre ville kuba nkaho menga ya miliyoni 2. Aja mu birori byose. Abaye ubuzima butajanye n'amafaranga aronka. Twamubaza acavuga gute? Je mbona Imana ihezagira. Uwo muntu jewe kuri jewe mu mwegege kure umuntu ateye ubwoba. Uwo muntu kuri jewe ntari éduqué financièrement. Ngabo quelqu'un éduqué financièrement igihe atahura se source de revenus. Je no nk'amafaranga 1 million azana naha. Aho muhembwa hambere principalement bampemba 500,000 par exemple. Amagi ndangaza mvuye ku kazi ni 200,000. Umuntu arazi neza amafaranga yiwava uwo muntu ari éduqué financièrement. Muga ntibiheze. Icya kabiri umuntu ari éduqué financièrement igihe ashobora gutandukanya ingene akoresha amafaranga. Mbega nibiki nifuza nibiki nkeneye. Piramide ya Maslow iratwereka bya bintu bibuze umuntu acapfa. My friend ngaha bihaga bibuze ndashobora guca ndaramfuye. Mugabo niyo nabura amavuta abiherekeza hagera canoba niyo nasiba kuja mu kirori canaka ntaco nzoba. Ni kuvuga umuntu rero tuvuga ko ari éduqué financièrement migatahura neza mbega jewe nkeneye iki kugira mbeho iki nifuza. It's very good kwambara neza kubegwa mugabo nimba nta shati ya 20,000 nkaronka ya 5,000 singiye gusa. Obyo vyumviro rero ntibishoboka utari éduqué financièrement. Aha rero cume twiza cya gatatu n'umuntu azi neza orienta ses dépenses akazi controller nta bigumbagomba ngaho bijamo. Murabona abantu situnda kunda badamu n'abakobwa ngo ndi muri mood. Amafaranga rero hano bibihi nta mood baho. Amafaranga c'est pas élastique. Jore me kaba élastique kugira ukwega akadimiri kakweguka malheureusement heureusement c'est pas élastique. Ureka rero twige gukontroller nos dépenses. Uriko urabona umuntu ariko arahanga ngaho utaja mu kirori n'abantu bahembwa miliyoni kana bahembwa 300,000. Akuba ukagatera umuntu 200,000 muri 300 ngamumena amaso. Laki sinema nibaza. Mbega jamaso ko amena nayandi. Filmi za guhera uwo yamenetse apana wa muntu. Yeah. Umva mu social yacu ifise ingufu nyinshi tuje mu group WhatsApp bakandika rutonde rwo baterera. Quelque commence $100 undi 100,000 300,000. Wakadimi hari ati niga bashaje ndabigira gute. Gacara wose agaca kwita ko senkana mu ntayafise. Agira mena amaso abandi. Malheureusement biza guhera amaso rero yimenye. So umuntu éduqué financièrement igihe ashaka gukontroller ses dépenses. Akamenya in the right purpose nyaza kuyakoresha. Icakane tuvuga ko umuntu ari éduqué financièrement igihe azi kuziganya. Kuko tuziganya kwa ibintu bitatu. Tuziganya kugira ngo twitegure intege bizoza. Ikintu jare kiri utagiteguye. Twese ngabo buzima dufise no munsi
hagazogumana ushaka kuvyo kugasanga kuranse machine iramenetse ibipfu ko bagize panyi gufasha kuronka ca kintu keneye hama turaziganya kandi kugira ngo tugure ikintu ha long term. I wish kuronka telefone nziza, yes fine, cuziganya uzoyigure uyiziganirize icifuzo ciza. Ca gatatu cuziganya kugira ngo gene uyinvestisse agwire yagwize mu kintu. Rero pour dire ko 5e jewe caractère nyereka umuntu ari éduqué financièrement. N'umuntu ruhande yuko yamenye sose ziwe yakura. Azi gutandukanya akeneye n'ivyo yifuza. Wa muntu azi gukontrola ses dépenses akaziganya ica gatanu uwo muntu aca yinvestissa. Si ufite amafaranga mu nzu wabitse ahantu kayugarana wowe nturi éduqué financièrement. Malgré tes diplômes officiels, tes papiers, docteur quoi. Tuvuga ko umuntu éduqué financièrement igihe hose amenya ko amafaranga afise abwiza kuba investi kugira ngo agene hakazi kandi ateze imbere n'ubutunzi bw'igihugu kandi atanga n'akazi ayagwiza. Alors ushaka kuyagwiza uba uri éduqué financièrement. Ibarije umuntu ngo umugwiza atunga ninde muca mubona barekeza mukuru w'igihugu yasohotse eka namba umugwiza atunga sujya wenyene n'umuntu wese yase amafaranga yagwiza. Si tu avais 10 milliards umusuka officiel 11 000 wow uri umugwiza atunga mugabo ntumeze nka nakafise miliyari oya uri umugwiza atunga kurogeza bya kubera urarifise wari gwijije. Urakoze cyane. Mbe kuziganya watubwiye ujye kuziganya nibwo buryo bwonyene bwiza bwo gutunga amafaranga? Oya kuziganya niki mu bindi. Dabur kwanza kuziganya uziganya gusa utafise ico uziganiriza uriko takaza umwanya wawe. Bisa nk'umuntu yafata amafaranga y'imiliyoni 10 akazishirana akazogarana inyuma y'imyaka 5 zo ari 10 miliyoni nyene kandi yaziganije mbwa marezi muri izo 10 miliyoni z'ico gihe avec taux d'inflation azosanga amafaranga yiwe ratibutse atagifise ka gaciro yarafise. Ubu rero tuvuga ko kuziganya ni kimwe ahubwo tuziganye kugira twa investisse. N'ibyatumye Présentateur n'umunsi utera imbere cyane kwari ko twigishije abantu kuziganya no kuyadandaza no gushira amafaranga mu bikorwa abantu bakora imigambi izana amafaranga. Kubera iki igihe cyose ninde gukora projet niho nabiboneye narifurije n'ijyabantu marezima naribuze. Iyo wifuza gukora ikintu ahantu uza gukora amafaranga na ahantu hane ahambere n'ideni rya banki marezima abatari bake ku myaka yacu j'ai 36 ans aujourd'hui ntituri eligible kwa tugira amatongo. Hama aha kabiri ushaka kuronka umuntu w'amafaranga crédit sans intérêt yaravye no kuriyumvira sha ujya mu mamuzigira abasha akaca guhamara mugakorana please uzo yaronka azomwizigirwa ujya muntu aba yakwigoreye aba yakwizigiye ntuze uhemuke umuntu yakwizigiye kuko abakwizigira si benshi. Aha gatatu ushaka gukora amafaranga yacu ni heritage muryango mugabo none ko tuvuka twese turi 6 8 7 9 byatunga ry'umuryango tubanza kurijyanira aho bikunze hana abandi bantu byatotse mana baha imiryango yabo ifite amafaranga bagakora nayo ni source nziza. Hano rero aha kane tushaka umuntu duha award tuga tera ambassade tera societe raguha miliyoni 5 gukora akazi that's fine. Aha gatano je nkunda rero harishira ni epargne. Aha no urambwira abantu ni kugira ngo umuco ugomba gukora ziganya cyo ituma agenda akunda kuba Darcy iyo mbonye umujene avuga ngo jewe ndota kuzogura imodoka ndota gukora business yanje yes kuzogira studio kuzogira ikintu amadekornike cyo namubaza ukare amafaranga ngango yango je naraje musanga nkene amafaranga miliyoni 5 great none izo ndoto zawe uzimara imyaka ingana kucyo musha ukumva giheza imanite wow tufate imyaka 3 amaze 3 ans arota kuzokora business ya 5 million cyane maze kazo kirisemba umaze kuziganya ngaha ngo yaha ngo sindaziganya kwa ntandonka hora uwo mwesiko wewe ahubwo uri umwesiko wawe nyine kuri yiba. Alors si wari ufise indoto zimaze imyaka 3 il fallait épargner ku ndoto zawe none ko utizigira ndazo kwizigira kubwira umuntu ngo jewe ndota sans projet de 5 millions j'ai déjà épargné même 300 000 wow bituma tugira confiance kubera nawe warayigiriye. No mba mayobuzima bubisi no amafaranga no kugira ngo épargne neza épargner avant de consommer tugisha muri pesa yetu. Si tu veux épargner après consommation caisse ni zero igitega madike zero butombo haguja muri moins pour dire kugira ngo ziganye neza il faut épargner avant de consommer. Merci. Nibaza ko ari ubutumwa bwiza cyane ibyo bintu urakoze Ezekiel kenshi usanga
umuntu yumvira kubika yamaze gukuramo ivyo akeneye byose ati rero yasigaye kubera peut-être atiyumviriye ico shaka kuyakoresha ciyagenda ngo aragize épargne ari ugasanga agize épargne mbe mu guharura nk'umuntu aronka ibihumbi 10 no munsi épargne nziza kwiye kugira yo bari yanga. Good question. Jewe cyambere nk'umukiriso ndizera NDABIHIMANA ibitadima. Alors amafaranga yose turonka ajya wese 10000 undi akagira 1,5 twese yitwa 100%. 100% yawe rero ugomba kuyakoresha gute? Nk'abakiriso chatwiz abemera ikigira 10 cyangwa atace ucemera rero c'est simple. Shira par 10%. Ça te reste combien? 90%. Alors 90% rero ngira shireho somme yo kweparnya. Ngomba kweparnya nga reka nepargne 5%. Akona karorero. Hachasigara 85% de consommer. Alors nini yumvira kweparnya après consommation. Hachasigara ubusa. Mugabo epargne iri chike dépense mu zindi. Pour déjà bari famille avec kugira les dépenses chaque mois, mucha mugira epargne hamarwaye. Epargne za mu nyuma kuvuga ngo nzobaho kuyasigaye. Kuvuga ko je nahisemo kuziganya nk'umuco. Ubu rero mbega 5% uziganije ni make. Yes. It's fine. Ikomeye n'umuco. Ubu rero gwana ugire gute? Uduze tes épargne et diminuer tes consommations. Dime ukizera épargne 10%, ça te reste 80%. Duza épargne 20, gabanya consommation que 70. Ushika ahantu ugira 40% comme épargne uco consomma 50%. Ahari mu Burundi washika no hantu. Uja kwita umunyamwaro. Yeah. Umuntu abanira mbene n'ujya muntu azomunyezamu wisi kubera twenga tubajije ko turaba boss rutunze c'est no consommation. Ugiyanga konsoma ugahereza ko amaporboire bose kwafata neza uri mu boss. Mugabo cinwa kamwe canke ukagira ukarimita ukayabika bakwita umukene. Muganda kwibutseko amafaranga si wakonsomera aba yakonsoma. Ayo fiti uburenganzira ayitwa gwawe najya asigaye. Abandi barayamaze inda nikubaza ngo umpayiki. Ibyo mpaye ubunyene eka sharika mbwira mbege je hapanze gute wambiki iki ce qui compte na mafaranga yabaye épargne. Alors nanishe kuri ya 10000 bavuga nagize 100% so ushira hayi wawe aro 100% yavuye henshi sare mensuelle uturaka twose 100% banze umenye tes sources de revenus zivahi maze kuidentifia rero mbega ndamukiriso yes NZM kurete bikanga intego uzogira nuko uzogwiza épargne kugabanya consommation. Iyo affaire rero ntitwengeje ntabaza gufelicita Bujumbura jamais baza kwita amazina bizarre muganda kwibutse rero ko épargne ni sacrifice. Suppose donne un exemple isanzwe inkoko itanga amagi bitayigoye inguru itanga ijambo bigoye babanze kwibaga so ni mugira ikintu kibatwara kiguzi kuvuga épargne uzohe birori bazogutuka kwa bihevye bakuvuge ko utacucitaho sigeme nga mutwe usanabi eka ntaco monami harayibitse bo batazi so ushira imbere kuduza épargne no kugabanya les consommations. Yes, bakunze Pam Channel TV yewe kiganiro Smart Mind nizera ko uno munsi icyo turiko turaronka kuri Ezekiel ari kintu gihambaye cyane antuka ayo uba winjiza yose ayo uronka yose nta mpamvu ufise yo kutagira icyo wiziganije. Yavuze akantu gakomeye cyane ati inda uyibwira icyo wayirarije nubwira icyo wayihaye. Reka tubandanye n'ikiganiro Ezekiel turiko turegera ku musozo mbe tugerero kuri mentorship musanzwe mugira ngaha. Hari abantu bavuga bati tugende imfuvyi sinaronse umuvyeyi yanyigisha ankira umugani hakiri kare ambwira uko vyogenda je sintunze kubera simva mu muryango tunze jewe sinshobora jewe urumva bya izampamvu zose nshobora gutuma iyo education financière itakorohera. Mbe ni ngombwa twame dufise umuntu atubera atukira umugani ku byo twe dushaka ku buzima bwacu bw'amafaranga cyane cyane. Yep, hariho amaterminology menshi prepare mu consultant, mu mentor, mu coach. Mugabo je no shinguvu cyane ku mu coach. Kwa lo coach ntagutorera inyishu. Aragufasha wenyine kwitorera inyishu. Tanesikire consultant gupartage savoir faire. Bimene bigukorera. Alors muri mentorship naho nyene hariho mentorship iri indirect kwigira ku muntu yaguciye imbere. Twese ngaha turakunda Nelson Mandela kumuvuga ivyo yavuze byinshi muga ntaho twakwana ntitwamubonye mbese mugabo urumva
ntiyatwicaritse twigisha ahantu mugabo twaramwigiye uri kwavuga kwa gasore yakwigishije iki mbwa ntamubona mwicaranye ni kuvuga ngo iyo mentorship iraba aho uraba umuntu kamugira cyitegererezo suvara nibaza ko twebwe bakiri bato tugorwa n'abano bantu ninde lo model imbere yawe ubusima kampa umwanya wanje mugabo ndiga ndonsa amahigwe tukavugana ndamubaza baza biryoshe cyane kubera mba naramugize imbere mugabo haro nabandi bantu baba coach je suis aussi le coach professionnel ndakocha abantu nkabamenyereza iyo ni demand ko nta coaching ata invitation habaye sindaguforce ngo ndagucoach ni wa muntu abanza kuraba mbega exactement nkene yiki mbega ikintu nkene ninde muntu yamfasha muri coaching rero sinzo guhinyisha kwito ndagufasha kwitora inyishu wenyene ukayidevelop ivyo bikomeye hama ntentega abajene bameze nka jewe cyane abandi bantu je sinakuze mu yahuzo ibintu twatufise ubuzima bwiza ko ntwararubusa mugabo je nakuze mfise mama adandaza mu isoko arondera amafaranga ayamana nari mfise papa wo ku kwezi papa umwatsa amafaranga nari mfise n'undi abafise n'ubu bariho papa umwatsa amafaranga acabwira gute ego zonye utukwezi guheza kaza karambabaza mama umwatsa amafaranga tora canke ndagwa soswara mvuye ku kazi wow cire nkiri umwana naciye nkora nifuza kumera nka mama bazombaza mama mvuge ngo tora canke kumugoroba mugamze wanje yo rindire kwezi guhere hama tugwaye rero yatuvuza tutararemba ucabumva ko yaramusarariye ahantu avec assurance maladie rero ubajene ataronse amahirwe kugira umuvyeyi arabirako birababaje mugabo nacagira inzigo nyeranda kore positif ya indi Yezu Kristo yagira ariko arakora abantu bose bari kwaranza mu ishengero igeshavu ni giza agishavu giza afata ubuzima bwiyo avuga ati wow sinanonse amahirwe ko n'ibyo abandi bana baronse reka rero nanje ndogireko uvyukuntu umunsi isi abatembere cyane sabakoresha amafaranga y'umuryango nabantu bagize iyo nzigo bava muri ubwo bukene barasuhuka bararondera baja kwiyumvira ico bokora ego ati rero still nta mpamvu kugira ifuhe nyeranda birakenewe tugiye tuko turarangiza ikiganiro ngomba ndakubaza ikibazo cyawewe ubuzima bwawe ntibihe ibintu bitatu ugira nk'umuntu afite education financière kugira ukomeze gushitsa indoto zawe urakoze icambere jewe mfise ni integrity ndagwana ko ntazokwigira minyanduruko y'umuntu dufa amafaranga n'ikintu byarakomera ivyo nkora kuko era mu ntango twatangwa ndiko yabwiye abajene bato mu nyuma tugeze ku bantu benshi gose kandi abantu batandukanye ikintu bose bemeza c'est l'intégrité alors en tant que jeune uri ambise gukora ikintu kanaka ntushikire inyuma bw'izigigo umuntu aguhaye ijana n'umunsi umuyizigiga kwijana Bibiliya tubwira yuko ubaye umeze yakuri biki uzomuziga yakuri byinshi so jewe ni integrity ichaka ari discipline jewe ndagwana no kuba discipline ico nifuje gukora ndagishikeko cyo tumura munsi jewe kubaho ntaziganya cyo nsaba ko ndavyiga ko byaramaze kwinjira ku buryo ico cyose ingufu so kwiga kuziganya pweto no kutabikora ko byaramaze kuba umuco na discipline wanje tumara cangira sport camenya yuko mon corps c'est le cheval que j'utilise kuko nshaka ahantu ngiye rero n'abatweze ambition mugabo ingami yanje cheval nishikeyo no fucking discipline nkagira sport icya gatatu ndakunda abantu j'investi mu bantu burya abantu bafise ibintu burya abantu nibo bafise ibyo ushaka rero nemvesa mu bantu cyane n'identifya umuntu afise ico jewe nkeneye nawe ko ufise ico nkeneye ndakumatako you don't have a choice icya kabiri kandi muri ico kintu nyene nanje ntegerezwa kwidentifya umuntu akeneye ico mfise voilà integrité discipline kwemvesa mu bantu bafise ico ukeneye n'abakeneye bafise ico ukeneye n'abakeneye ico ufise niyo soko ngenda kumuza bwanje. Merci beaucoup wakunze Pam Channel TV nibaza ko kino kiganiro kivuze vyose ya plus de raisons yo kutinvestisa yo kuteparnya yo kutagira iyo education financière yo kutagira une education ishobora kudupermettre gushitsa indoto zacu ni objectif twadufise. Merci beaucoup Ezekiel uduhaye ikiganiro ciza cyane nizera ko uturavye uno munsi muri 2023 même uzoraba YouTube igihari muri 2050 ce sera toujours d'actualité. Reka ndagushimire ariko imbere yaho unyemerere utwereke les différents services mutanga muri You Invest, les services différents mufise kugira uno mujore naturave cyangwa umuntu wari wese aravye Pam Channel no munsi avuga ati ndafise ahantu shobora kujya kwigiraho ivyo ntize kwishure bijanye n'amafaranga. Urakoze cyane ama service yacu muri You Invest
afate ku mafaranga ni gute amafaranga mfise no yagwiza kam twafise inyishu tugufasha suva ndazi yuko tugiye ma banki rimwe na rimwe usanga inyishu zihari zimanitse ahantu nifuza compte bloqué agenzwe n'ibyo bintu tugereza tugufasha iki tugufasha kuraba revenu ya office n'ingene uzobana nyubaho wageze compte bloqué tukaza ku proposer ni ya institution financière gufasha non sont pas une banque ou une microfinance nous sommes une société yigisha abantu gukoresha amafaranga yabo no kumenya aho boyashira no kumenya aho basaba ideni bari keneye aho tugupresenta ama offer atandukanye ama banki cyangwa microfinance. Ikindi turakora coaching professionnel murifuza ko muba coach umuntu agufashe gukura lomeyeri muri wewe please come tugira coaching professionnel turagira aussi des formations professionnelles pour les sociétés pour les individus kugira abantu babe renforcer ama capacité yabo babe renforcer comme unabona education informelle joue un grand rôle muri développement des affaires kugira ngo mugwiza tunga ndandaza ndabi develop singene licence ou master mais plutôt ndakene kwiga developer monide n'ingene idandaza pour attirer les partenaires que vous gardez tout les formations professionnelles à court terme quand ziri taille selon les besoins chez les sociétés là tu la proposa on amenye comment vendre les produits et services amenye gutaya bagira ma plan stratégique yo communiquer pas na les sociétés no musivutse et GAKIZA non plutôt bagira un plan de communication hama turagira ico twita investing opportunities alors tegula les projets les business zirépondent à ma question ya communauté iwacu tukadukora un plan d'affaires tukatwi présente segura ngo si tu veux investir aujourd'hui nokene kudemissiona non chaque kwiga gusa kuidentifia bega ni opportunité ihari so atire you invest twadufise ama opportunité d'affaires twa proposa mukayashiramo hama turafise un projet nziza cyane pour les jeunes itwa ndiremera kazi itwa n'abanyeshuri pour les aider kwiremera kazi jewe nize nifuza kwiremera kazi nama nibukumye mu mwigisha kana mubaha cyane twa Gracie karegwa afise foto yagira ibya photographie mutangano atugisha kuri ETS umunsi umwe dusohoye hanze 1350 dusohotse ishuri ya mashuri yose mubona kuri imwe zigisaba sohotse SOS za hypothèque zane zose sohotse ati baje abantu bose bashaka kazi marezi mu gatangana mu yitwa leta canke ishira hamwe elo sozo karon shamvuga ijambo kandi nabivuza aho tfo nifuza ko mwazo gatanga j'ai la chance aujourd'hui ndagatanga ndagafise ndakira ngo mworozi miraba ariko barakora so tiwe histoire rero ndiyemera kazi dufasha abayitidi n'abanyeshuri muri secondaire kwiga ingere biremera kazi ntibaheze amashuri bacika umuzigo kuri leta plutôt baheze amashuri yabo bashobora gutanga ubuzi ibi rero twarabikoze mu université campus Mutanga leadership muri Asiatique uri twatanga gufasha abanyeshuri bari secondaire la fois twari kuri Discovery School fasha umunyeshuri ageza secondaire bigishoboka neza mu gishingana zo kwiremera kazi. Merci beaucoup. Ego les amis bakunzi ba Pam Channel TV nizera ko turonse ikiganiro ciza cyane bishobora kudukura hamwe kidushikana ahandi mu buzima bwacu na cyane mu bijanye no gutunga amafaranga. Ni ikintu gihambaye cyane tuva mu mashuri twese atana kimwe tuzi kubye n'ingene dushobora kugarda amahera yacu ku munsi hamwe na you invest cyangwa hamwe na Ezekiel Hatungimana turashobora kumenya neza ingene umuntu ashobora kugira discipline cyangwa education mu bijyanye n'amafaranga yiwe aba make cyangwa menshi nta mpamvu dufise kandi murakoze cyane bakunze ba Pam Channel TV reka dusubire duhure mu yindi ndwi mu kindi kiganiro nk'iki nyene aho nzoba nabazanye undi mutumire atuyagira mu bindi bijyanye n'iterambere rya je nawe mukunzi wa Pam Channel TV d'ici là portez-vous bien.